intahe rero ngomba gushinga bavukanyi ni intahe yerekeye umwanya namaze ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ndi umukuru w'umugambwe no kuvuga kuva itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012 gushika itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2016 mpere kwitorwa ryanje nkimenya yuko ndi mu biyumviriwe kugira ngo babe mu bazoshigwa imbere kugira ngo bashobore kurongora umugambwe. Mu byukuri ikintu ca mbere nakoze nakubise ibipfukamiro hasi mbwira Imana nti ko hariho ijambo numvise mbwiwe uri muri ryo nimba ari binzanira amahoro Imana nzima mwami w'ijuru n'isi ubireke bibandanye mugabo nimba atari binzanira amahoro ubihagarike. Kuki navuze iryo jambo? Kuko nta n'umunsi numwe hamwe umuntu bavuga ati no kurazirana nashobora kurazirana nta n'umunsi numwe nari narigeze ndota ndongora umugambwe CNDD-FDD nta n'umunsi numwe. Ariko abantu bariyumviriye izina ryanje bararizana muri kongre hanyuma ndatorwa. Ariko ntiryari itora risanzwe kuko haraje umuyaga mwinshi aho twari turi bidasanzwe bitahora bimenyerewe n'abagumyabanga. Haza umuyaga mwinshi cyane ariko kubera ko Imana ari Imana icyo yateguye nico kiba. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko itorwa rimaze kurangira nabo twatowe hamwe turabandanya ibikorwa kandi ibikorwa byagenze neza byarabandanije neza. Novuga nti mu ntara uno munsi ari 18 intara imwe gusa niyo yagumye duteza ibibazo, intara ya Cankuzo. Ariko hariho imvo, hariho igituma. Mugabe izindi ntara zose aha ngashimira abagumyabanga bakenyera rugambi mbonera kure aho twaca hose twakigwa neza n'umunezero. Abari barongoye umugambwe mu ntara kijya gihe mu makomine barazi nyire twakoranye ibyo nibaza yuko babishingira intahe. Gusa mvuga ijambo navuze ngiheza gutorwa mu ijambo bampaye nkoshikirize navuze nti nyene icubahiro mukuru w'igihugu mukaba n'umukuru w'inama nkuru inararibonye mu mugambo wacu CNDD-FDD ndazi ko uyu munsi ushitse mwarawusengeye. Ni rero nagira ndababwire nyene icubahiro yuko Imana ibishuye. Sinarinzi ibiri imbere ingene byifashe. Iki cyari kigabane ca mbere. Kigira kabiri reka nze ku mwaka wa 2015. Umwaka wa 2015 nkuko twama tubigira mu muryango jewe n'uwo twubakanye misi yose itariki imwe y'ukwezi kwa mbere bwa munsi twita bonane tuzindukira mu misa mu gatondo. Naragiye rero mu misa kuri Saint Esprit. Hanyuma abakatolika barabizi si mu mashengero yose bakunze kubikora ariko amashengero amwe arabikora. Hariho udupapuro bazana turi ku ijambo ry'Imana umuntu agatora agapapuro akagasoma. Uwo munsi nabwiye madamu twari twicaranye nti kwa igiseke kirimo utwo dupapuro kiko kirazunguruka jewe nza gutora agapapuro kari hejuru kuko niko kazoba ari gwanje. Kandi niko nabikoze ntora agapapuro kari hejuru nsoma amajambo yari yanditse mu rurimi rw'igifaransa. Nuko nyene nabibabwiye uko bambwiye ko ejo
ariho ndi kuri programme y'uzogira icashikirije ubundi ni jambo ryanditswe muri Bibiliya nari kubabwira reference kuri ako gapapuro ariko reka ndababwira amajambo yo yanditswe ko ndayibuka hari handitswe ngo celui qui t'attaquera tombera à cause de toi. Celui qui t'attaquera tombera à cause de toi. Mu yandi majambo mu Kirundi umuntu ashatse kubisigura no kuvuga ati uzoguhangara akakugwanya azobona ibara. Haleluya. Iryo jambo nararitoye ndaritora muri ubwo buryo ndababwiye ndaritora itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2015 ndaribika hadata kuko ryarimwo insiguro jewe ntatahura ariko umuntu mu kwezi kwa mbere hari ibintu yari amaze kuzarumva hirya no hino binugwanugwa. Nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe mu majambo akunze kwigisha nkunze rimwe na rimwe kuba ndiko ndakurikira hari ijambo akunze gukoresha ejo ntiyarikoresheje sinabyumvise ngira ngo byari bivanye n'integuro y'inyigisho yari yateguye. Hari ijambo akunze kuvuga mu ino minsi ngo gufukura, ijambo rihambaye gose ndakunda kugiyumvira ko gufukura. Umwaka wa 2015 rero warafukuye mu bagumya abantu, warafukuye kuko twarabonye ibyo tutatuzi, twarabonye ibyo tutaziga. Niwo mwaka jewe nabonye ko ejo mu nyigisho yatwigishije nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ati uwo mwicaranye ntuzi ibyo ari kariyumvira. Rero muri 2015 nabonye ko mushobora kwicarana n'umuntu ariko ntumenye ibyo ari kariyumvira. Narabibonye koko, narabibonye mu bagumya banga, ndabibona amasomo yandi abo twavugana, abo twagendana, abo twari dusanga ibikorwa, bamwe muri bo barahinduka koko kandi mu bihe mwaba muri ko muragendana mwarakorana neza. No kuvuga ko rero iri jambo gufukura koko icyo gihe harafukuwe abo turi kumwe nabo tutari kumwe, kuko bavukanye muri hano cyane cyane hanini mugizwe n'abagumya banga. Mu vy'ukuri ikintu kigize umugambi kandi cubaka umugambi ni discipline. Akaranga mutima kumugambwe muba mwaravuganye, muba mwarumvikanye, muba mwarigishijwe niko gatuma umugambi ukomera. Ariko iyo mu mugambwe hariho indongozi bagavuga ibi mugabo abandi bagakora ibindi, bakiyumvira ibindi, bagapanga ibindi, muri ico gihe murumva ko hari ingorane muri uwo mugambwe. Naco gituma rero byabaye ngombwa bifukurwa. Iyindi tariki hambaye burya jewe mu mwanya namaze ndongoye umugambwe ni tariki ya 2025 kwezi kwa kane umwaka wa 2015 umunsi dushikiriza umukandida. Byukuri mu mategeko y'umugambwe handitswe hati umukandida ku matora y'umukuru w'igihugu ashikirizwa n'umukuru w'umugambwe. Muravye rero igihuhusi twaciyemwo mu mugambwe CNDD-FDD mu rujya mwaka wa 2015 mukaraba ukuntu vyagiye zuguru yahabaye mukumva ivyavugwa. Nagira ndababwire ndi muri kino kibanza ceranda muri ano masengesho. Nagira ndababwire ko nta muntu numwe yaje ava hanze abo bazungu n'abandi baje mu Burundi ngo bagende tutabonanye, ngo bagende badasabye rendezvous ngo tubonane. Ibyo bavuga, ibyo banshikiriza byari ibintu bidahumuriza na gato. Ariko nshimira Imana mushobora byose ukuntu yadushoboje tugashika kuri no genekerezo ngahaguruka nshiza amanga mwikoraniro ryakinje maze ngashikiriza izina ry'umukandida nyiricubahiro Petero Nkurunziza. Bene umurango babona mukoma amashi menshi cyane, dukomera amashi menshi Imana.
ijya yari intambwe ikomeye cyane ihambaye, kuko iyo mpengera ku itariki 24 nkurira indege nkagenda nk'uko abandi bagiye, ngira ngo ntihabura igihungabana na gitoyi mu gusubira gutora inzira nziza yo kugira ngo iby'iryo koraniro bishobore gutungana neza. Ariko siko byagenze, siko nabikoze. Mbega ni kuki nabikoze uko? Ni kuki nabigenjeje uko? Nta mafaranga nyiri cyubahiro yampaye, nta bintu yampaye namba na gato. Ibi ndiko ndabivuga n'imbere y'Imana, kandi nawe arabizi, ntawe ubeshere uwo bari kumwe. Ariko nashimye ubutwari bwiwe, nshima ubwizigirwa buri muri we. Ndabona ko muri kiriya gihe twarimwo atawundi muntu numwe yari ahari mu bagumyabanga bari bahari twari gushobora gushira imbere ngo atwunge nkuko twunze uno munsi. Naratembereje ubwenge, ndatembereza amaso, ndaraba abo tuvugana, ndaraba baza bambwira nti nuwo bareka ngo mutoranemwe muri mwebwe gene ntabwo mushobora kuronka umukandida muduha. Ndavuga nti nta wundi, kandi birese nabivuze jenyene, narishigikwe n'Imana kuko narasenze nta ubeshera Imana kuko yo muhana. Ndavuga nti nta wundi mukandida dukeneye muri kino kiringo atari Petero Nkurunziza. Imana yarishuye, Imana yaratwishuye, kuko uravye ibihuhusi byahaciye nta warazi ko twogize kampanye. Abari barongoye umugambwe nabivuze mu ntara, mu makomine, mu bampera amashi menshi cyane kuko bahagaze neza. Turakora kampanye kuri kwamye, ibintu bigenda neza. Nagira ngo ndababwire ko aribo bwabaye ubwa mbere umugambo wacu CNDD-FDD uronka abastante 100%. Uno munsi igihugu kirongowe n'aba mustante 100% babagumyabanga. Igice kigira gatatu ngomba gushikiriza nikijanye no gushima no gukenguruka, kuko numvise mu mutima ntuhagarara imbere y'ishengero ngo ngende ntashimye nakengurutse, yengurukira abantu bamwe ku ruhara bagize kugira ngo mu mwanya wose namaze ndongoye umugambwe ntunganirwe norohegwe. Wa mbere ngaruka ko nubundi nshimira ni nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mumpera amashimwe cyane. Ndamukengurukira ku kuntu yabaye hafi y'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe, barabizi abo twari kumwe. Ndamukengurukira cyane, nkamukengurukira ko atagiye ku majambo yumva, haba imbere yuko bishingwa amabanga yo kurongora umugambwe, haba n'igihe nariko ndarongora umugambwe, amajambo yumva ntiyagiye ko, maze icyo yakora gusa kwari ukundemesha, kwari ukuturemesha. Imana ibimuhezagirira. Ugira kabiri ngomba gukengurukira cyane hano mu twari kumwe mu buserukizi bukuru n'umugumyabanga Sinzohagera Emmanuel mu mumpera amashimwe cyane. Umugumyabanga Sinzohagera Emmanuel yarambaye hafi cyane mu mpanuro, mu kundemesha, kandi aba inkerebutsi kugira ngo ibijanye n'uburyo umugambo ushobora kubukoresha mu bikorwa bitandukanye bushobore kuboneka kandi ibikorwa biranguke neza. Nawe rero nkaba namukengurukiye cyane. Hariho rero nabandi usanga arabagwizatunga mugabo bakugasanga barafasha cyane, kuko nagira ndababwire ko twebwe twatowe tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu nkuko nabivuze umwaka wa 2012, ariko dutegekwa gushiraho abarongoye umugambwe mu ntara kuwa gatandatu kurikira. Nukuvuga haciye indwi imwe gusa. Iyumvire uri mushashi ushinzwe umugambwe, kandi ushinzwe umugambwe utoroshe, kubera ko nkuko nabivuze muri kongre yitariki 20 z'ukwezi k'umunani bambwiye bati tugushikirije ifuso itagira bureau centre. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko mu mugambwe hari ibibazo by'ubutunzi, kuko nasanze hari kinogo kinini kijanye n'ivyo butunzi. Ariko ndahashitse uwitwa Suguru Olivier n'uwitwa Kazohera Venera, abo bantu nibo batumye
ayo matora y'uwa gatandatu waciye ukurikira ashoboka kuko bakoze ibikomeye mu kugira ngo ayo matora ashoboke. mu bambera amashimwe cyane. Sinorangiza ntakengurukiye kandi umugwizatunga yitwa Ntigacika Adrien, nawe akaba yabaye mu bantu bagiye mu bihe bitandukanye bashigikira umugambwe. n'igihe umugambwe utoba ufise uburyo bashobora kuvuga bati reka tube turabaguranye kuko turazi ko igihe ubwo buryo buzoboneka muzobudusubiza, ariko ibikorwa ntibihagarare. abo rero nk'abandi bakengurukiye cyane kuko batumye ibikorwa bigenda neza, batuma noroherwa n'abo twari kumwe mu kurangura ibikorwa. aha nagomba ndangize kino kigabane mvuga nti ibyaranguwe mu matora mwarabibonye ingene byagenze, nabivuze ingene byagenze, kandi igitangaje Imana yabanye natwe kuva amatora atangura gushika here nta na gato sikayabayemo. hanyuma icyambimbaye gusumba nibijanye n'ingene narangije ikiringo canje, ingene nasubije uburongozi bw'umugambwe ndabusubiza umuvukanyi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uno musi Evariste Ndayishimiye. uyu mumumpera amashimwe cyane. ndi mu gihugu ca Kenya, nawe ari ku rugamba kuri terrain, yaraje aje mu bikorwa arungitswemwo, arantelefona arambwira ati ndaje mugabo Nairobi ntayo nzi, ariko uze kuza musanga mpagaze hafi y'aho amabisi ashikira avuye muri Tanzania. araza ashikira mu gisagara hagati cya Nairobi, jewe ndagenda, aza yumva ndamufashe ku bitugu aho yari ahagaze, ndaheza ndamutwara aho naba. madamu twubakanye aravyibuka, amuha amazi aroga muri dushe, hanyuma aratuyagira, noneho acabandanya ibikorwa vyiwe. sinarinzi ko ariwe tuzohana temwe itariki 20 z'ukwezi k'umunani. ivyo ntabyo narinzi, ariko uko niko byagenze, nawe nyene arabizi, ntawe ubeshira uwo bari kumwe. byagenze rero bagumya abanga bakenyera rugamba mbonera kure. icyo nagomba guhereza ko kuri iki kigabane cyasozera mu kanya, mu vy'ukuri ugiye kuraba abarongoye umugambo CNDD-FDD gushika no musi nta numwe ari mu gihugu. mutereza amaso kiretse ngira ngo nyarishubahiro umukuru w'igihugu cyacu, ariko abandi bose nta numwe ari mu gihugu, kuko uko barangije nabi. jewe uno musi nagira ndababwire ko dushobora kumara duhanye rendezvous n'umunyamabanga mukuru uno musi tukamara amasaha 3 arenga turiko turaganira, turi iwanje tugatera inkuru tukavugana utuntu n'utundi. iyo ni intambwe ikomeye cyane mu mugambwe, ni intango shasha dukomera amashimana. reka nsozere rero mvuga nti bagumye abanga bakenyera rugamba mbonera kure, tugira urukundo hagati yacu. nta wundi mugozi uzotunga atari urukundo, atari uruhendo. si urukundo mutugwi, ni urukundo rw'abagumye abanga bose, tuticiyemwe imigwi, tugatangura kwicamwe imigwi, bizotubera ikibazo. kandi abagumye abanga tuje dushima, tuje dukenguruka ibyo turi, dukenguruke abahawe amabanga, abashinzwe amabanga, tubakenguruke kandi tubafashe, ntitubatege imitego. uwo tubona ariko araca mu nzira itariyo tumuhanura, mugabo tutajyana inzara turaba hirya, kuko iyo ngendira hari yo kujyana inzara mukaraba hirya, kandi mubona hari uriko aragwa mu ngorane, aho kumuhanura mukavuga muti sitwe twabona aratemvye. iryo jambo sitwe twabona aratemvye turivane, kuko twaje gusenga, ko twaje hano mu masengesho kugira ngo tugire urukundo kandi tuje dushima. mvuge kandi nti Imana iriho, Imana irakora, Imana irumva kandi irishura, kandi yishurira ku mwanya wayo. hanyuma kubijanye n'abagumye abanga naho, uwo Imana zoba yarageneye ikintu, shaka utangatange gute, shaka ujane agenda yuzuye ibirego, izogishitsa. Imana ibaheza gihe.